inzira yundi iravuna. Urebe none uyu mukobwa Eva birangiye nawe atumye urugo rwanduza rwanzunguru baye tombe. Mwumva ikintu kibabaje uyu mwana w'umukobwa Antifali aravuga ati rwose depuis aujourd'hui désormais ndetse umugabo ngo yashatse ari ukuntu yanditse kuri Twitter ye aravuga ati nje rwose sinkira umukobwa wiki wo kwa Mitabo, sinkira umukazana wo kwa Mitabo wenyine, ariko nawe yarengereye umukazana wacu nawe ngo ntabwo akiri umukazana wo kwa Mitabo yamavye. Sinzi ko iryo jambo ari we warivuze ni byanditswe, sinzi ko ari ico mpamya ni audio. Oya yo nabivuga narakaye, ariko turaje dushira audio, ariko tutarashira audio noneho yandika ku rukuta rwiwe se cyangwa abivuga n'ubundi kuri Instagram. Noneho ngo arangiza kubivuga kuri Instagram, umugabo nawe kugira ngo ajijishe yama yandika ngo kugira ngo ajijishe ngo telefone ngo y'umugore wanje ngo bayibye, ngo none ngo telefone y'umugore wanje ngo bayibye, ngo ivyo ngo mwamubona ngo byavyandikwa ngo si umugore wanje, ngo si Nyasafari wavyanditse. Nyasafari yama bihinyuza aho ngaho ni koga gusohora iki, gusohora audio yibumvise tuza tuvuga ibyabaye, abantu ndio bakazobagira ngo turi bipopise cyangwa turi zabaringa. Yabumvise abantu kugira ngo urakoze cyane. Ndi gushaka iyi audio ya Nyasafari. Reka tubumvishe audio ibyo yivugiye, ibyo nibyo nemera, naho ibyo bya sebukwe bishobora kuba ari ibyanditswe byiwe. Reka tuyitangize. Ni Nyasafari abazi ijwi ryiwe bari kumva karibu. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere jewe ndigeze mu umugore wiwe. Sinzi ivyo bipapuro bambaye nsinye ariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore wiwe bisezerano, uyu niwe mugore wiwe ugiye kumuzarira, uyu niwe mugore wiwe, niwe first love wiwe, niwe karamata. Naho jewe ni tombe, jewe ndamavye akandege, jewe ndi umucafu, jewe ndatumaze pi. Warugize ngo ntabwo ari jewe Fari, ntabwo ari jewe Antifari, ntabwo ari jewe Nyasafari nyahumuye, ni jewe. Kubwire se na social security yanje umenye ko ari jewe. Niko bimeze nshuti.